baje kuri chaîne ya THARCISSE bashireko ka kaboro kuku bace bajana hariya kwa Genevieve naho nyene bashireko ka kaboro kuku baje barareka kuza baragira ka kaboro kuku oya baje baragira ka kaboro gahagaze nkuko sha wewe uziko wahitinze kubera kaboro ntumbarire ije nk'abantu barenga 10 baranyandikiye ngo wa mukobwa ngavuga kaboro. THARCISSE HOPE MINISTRY TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti n'abakunzi bigaraca kuri THARCISSE HOPE MINISTRY TV. Uko mubibona rero imbere yacu singomba kuri Rwanda batevye. Ndavize umushitsi umutumire natumiye kugira ngo atuyagire ibinabiri na cyane ko hari ico tugiye kuganira ko ndabibutse yuko kuri mikro muri kumwe na Joe nyene ni Prote mwite turakingiwe canke Mr Poro imbere ya kamera nyene muhabona umuntu mwiza tagase ajya yitwa nde. Urya ni womvugira we nurize. Ikace ntagyonzi. Naye ngubono rivuga nabi ntiho kuri wabo nkwegera. Oya ntirigoye. Abariko baradukurikana bidondora. Okay, ndabaramukije cyane amahoro y'Imana ni Genevieve niyo kwizera. Umusanze mumenyereye muri kuri TV ya THARCISSE. Kaze cyane mu kiganiro cacu. Urakoze abujya narindindiye ko bavuga oya nta mukobwa yivugize. Oya ibyo byari bya kera. None bakobwa barivuga amazina. Barivuga amazina nyene. Je nibaza na ruguru barasirimutse. Vuga nice mapfuko mapa Ruganda twumva uco uyaheraheza niyo bita amazina. Oya ntabyo niyizi. Okay, kaze mu kiganiro bwana Genevieve. Murakoze cyane. Tumaze imeze tukubona mu nyubako za THARCISSE HOPE MINISTRY TV mu bijanye no kuririmba ariko inyuma yaho tuza kugundura ko cyangwa tuza gutahura ko hari izindi mpano ziri muri wewe biba ngomba ko tukuzana hano kugira ngo uziganirire abariko baradukurikirana neza na neza. Genevieve ninde ku bantu baba ari ryambere bamubonye? Okay, ku bantu basanzwe batanzi Genevieve n'umuririmbyi aririmba indirimbo za gospel akaba n'umukozi w'Imana. Yego. Tupuzo umuririmbyi twumva umugabo umuririmbyi akunze guca bashira ko kazi kuba n'umukozi w'Imana kazi. Kandi nari nibagiye kubabwira baje kuri chaîne ya THARCISSE bashireko ka kaboro kuku bace bajana hariya kwa Genevieve naho nyene bashireko ka kaboro kuku baje barareka kuza baragira ka kaboro kuku oya baje baragira ka kaboro gahagaze nkuko sha wewe uziko wahitinze kubera kaboro ntumbarire ije nk'abantu barenga 10 baranyandikiye ngo wa mukobwa ngavuga kaboro nyene urumva baze baravyibuka vraiment bashirako nyene kajya kaboro kugira ngo nyene bateze imbere impano z'abanyagihugu zo kugira ngo igihugu cacu natwe kigere kure ya kubera ko batadushigikiye ngo badufate mu mugongo natwe nitwotera imbere kubera ko kugira ngo ibikorwa byacu bigiraho bigeze bizova kuri bo. Okay, na cyane ko bavuze ko tubiri tuvurana ubupfu. Neza cyane. Kandi ngo umutwe umwe ngo ntiwigira inama. Babibira nayo ikacibisubiramo ngo babiri basumba umwe. Warasomye? Oya. Kuko ngo umwe yaguye uwundi aramuvyura. Ni murinde none. Nanje narahasomewe. Ariko haranditse nimba hatanditse mu mpenyutse. So Genevieve tuduze ku ijambo gato imbere ko tuja ku bicanye n'indirimbo musanzwe mukora nagomba tuvugane kuri kino kintu citwa ubujyajya. Iyo havuzwe ubujyajya we wumva iki? Iyo havuze ubujyajya je ikintu nyaruka gutahura n'ukwizera umuntu basi umuntu akakwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe ya kubera ko ndafise kukwereka jewe Genevieve ko ndi umugenzi wawe nyene yishikira bakunda kukivuga mu kirundi ngo inshuti magara. Iyo turi kumwe nkaba umugenzi wawe ariko bya bindi byose twayaga canke ibindi ukaca usanga nyene ndiko ndakuvuga hariya canke ndagutora uburofa niko bakunda kubivuga ngo namutoye uburofa urumva ofeti nyene ibyo ugasanga nyene ntimwizerana mu bisanzwe ya uko ndacibaza je. Okay, bon mu misi ya muri kahise tusomye muri bibiri hari abantu
twaba twita ko bari indyarya. Turavye muri biratu turabona witwa Yuda yagendana na Yesu ariko kandi vyarangiye bamugurishije. Ico cyo bari kimwe mu buryarya canke kiravize kundi twacita. Ico nacyo nyene no cita kari kimwe mu buryarya kubera ko na Yuda yakaba yari inshuti ya Yesu by'ukuri kubera ko umugenzi wawe by'ukuri ushira muri wewe yuko ikibazo cyose agize nawe wowe ukigize. Bibiliya niyo ivuga ati ubabaye mubabarane nawe, urira murirane nawe, unezerwa munezerwane nawe. Urumva bisigure iyo witwa wowe kuri umugenzi wanje nkababara we ukaba mu kwishima uburi indyarya. Neza cyane. Nakaye kajambo babwira abantu baba bakiri mu bintu by'uburyarya ahenda umuntu ko bari kumwe ariko kandi batari kumwe. Ivyo turakunze no kubibona wanashima mu bantu bakundanye. Byo umaze kubibona? Neza cyane cyane ibyo bikunda kugira abantu bugwaruka baba bari muri fiançaye ugasanga murahendana ngo murakundanye kumbe umukobwa afise abandi abahungu akunda hariya canke umuhungu nawe nyene bigenda ukusoka. Kimwe gusa no babwira nuko bakwiye kubiheba kuko atari byiza kuko ivyo birangira bisambuye umutima w'umuntu yabigiriwe. Ego. Muri kino gihe biribonekeza cyane ku basangiye ubuzi n'ubu n'abandi muri kumwe none akakuvuga neza haguhayagiza ariko mumara gutandukana akavuga ati hajya naka vrema wapi. Ivyo bamaze kubibona navyo? Neza cyane byamabibaho. Je akarorero hariho umuntu nzi yatanguranye gukorana ibintu restaurant n'uwundi. Ariko umwe hari yavuga umwe ukundi uwundi ahari akavuga ukundi mugabe bari kumwe byaboneka by'ukuri kari inshuti magara bakundanye bagize kariko ugasanga kenshi nyene n'abantu bajyajyana mu bisaje no gakara kujyajyana nyene umwe yereka uwundi ko bari kumwe n'uwundi ntibari kumwe. Ivyo rero ni ibintu biriho kandi bizokwamaho gusa nyene umuntu akora ibintu nk'ivyo arakwiye guhinduka kubera ko ntabwo ari byiza. Bibiri yivuga ngo icyo udashaka ko bagukorera nawe ntukagikorere mugenzi wawe. Dusozera rino jambo ry'ibanze twifuje gutanguriraho kino kiganiro. Gira akajambo bwiye abantu rero baba bakiri mu bintu by'uburyarya ugira icyo babahanura. Mwanjyajyawe mu bihebe vrema ni babihebe vrema kubera ko ibintu byo kujyajyanya umuntu vrema birasamburana. Ugasanga umuntu agenda wewe ubona umengo n'umuntu muzima ariko muri we yuzuye uburyarya canke muri we yuzuye ibikomere yatewe n'abantu kubera uburyarya. Nuko muravyumvise ni Genevieve ariko hanura abantu bakikenana ibintu by'uburyarya avuga ati geza ngaho reka ibintu by'uburyarya uri kumwe n'umuntu ukavangura mukunda ariko utamukunda ubwo bwita uburyarya. Nizera yuko akamukanyo kashitse kure kandi nizera yuko kagiye guhindura abatari bakina cyane habe ikintu bita kuvugana ukuri kwizerana. Ikintu ciza uvuge ko ari ciza kibuvuge ko ari kibi nimuze guhendana urumva nuko nyene bavyifashe nuko neza cyane ntaguciriyemo. Ego mu bisanzwe no kuvuga yuko abantu bajyajyanana impamvu bakwiye kubireka nibihe. Impamvu bakwiye kubireka nuko mu gihe uri kurahemukira umuntu wingera ugeregwamwe uwundi nawe niyo uzogeregwamo urabimukorera uno munsi wewe akabyihorera wanashima no kubibona akabibona ariko umenye yuko nawe impera n'imperuka bizogushikako kugarukako. Neza cyane. Ni bimwe bavuga ngo kora iciza uhagisanga imbere wakora ikibi naco kikaguherekeza uzoja hose mukajana naco. Neza cyane. Nuko murakoze bace bavuga umugani mu kirundi ngo shango hajya ngo wogo mukazokora ikibi iciza kitakihari. Muri makerezere k'iciza kitazegera gihagarara umuntu naza akora iciza rero. Nuko dusozera ko n'igice ca mbere cyariwe kino kiganiro aho twari ko tuvugana ku bijanye n'uburyarya twabonye ba Yuda bagenana na Yesu ariko kandi ari njyajya tugaruka mu buno munsi nabo urumva Genevieve yatubwiye abasangiye n'ibikorwa bari kumwe bavugana neza ariko inyuma y'akanya gato kavuga ati kare kijyarofa wiwi ati hajya wewe ntavyutsa ati kare kaji barajyaragoye. Ni mureke ivyo bintu rero mubivemwo
ukuri muvuge ko ari ukuri nyene kiravuye ko ceri kirabura bavuye ko ari kirabura nuko igice ca mbere kirangiriye hano ariko tugaruka mu gice ca kabiri ca kino kiganiro kigizwe n'indirimbo zuna muririmvyikazi mubona imbere yacu yitwa Genevieve mbabere ndakoze kino kibazo ndazi yuko bakikubajije henshi nanje muntu ndabikurikirana ariko fasha no muntu ryo bari ryambera gukurikiranye Genevieve yoba yibuka umwaka yatanguremo kuririmba natanguye kuririmba muri 2023 2022 byari byanjanje wari wiyivye umwaka wose umutwe sisandugu ni hatari n'umutwe nimba atari isandugu niki umutwe n'umutwe nyene oya ntabwo ari isandugu yo kubikamo ibintu byose nyene hari igihe usanga byacanganye uzaga kakarite mwari yamaze kugaformata ko mu mutwe abantu nk'abatwebwe tuba dukuze dufite imyaka myinshi nyene biragoye hajya ningahe ngo abakobwa baratinya kuvuga imyaka bafise ngo bacaba ko bashaje abahungu boca banka kuturesha ngo turakuze tanga nimero yawe ubunyene barari bakureheje urabe ko ejo butacu ufise umufiance jewe ndashaje sindi kwisoko nawe ushaje ucuhura n'umutama reka hari abatama nabo bakeneye abademu bashaje reka twigarukire muri music niki kintu cakugoye umunsi wa mbere winjira muri studio ikintu cangoye cyane cyane uburyo no kutagira ubumenyi cyane mu bya internet cyane nk'ubu kujana indirimbo yawe ku radio bakanga kuyivuza ngo ikoze nabi ngigize ikize n'ibintu byangoye mu nama yewe Nsolite nawe yaragushitseko reka nta makuru ufise ntumbarire narahuye na byinshi nyene biranje intege nyene ndajana indirimbo yanje ku radio indirimbo nari natanguye gukora bambwiye ngo indirimbo yawe ngo ntabwo ikoze neza ngo sinoyivuza tutarashika ku bijanye na media amaradiyo canke ibinyamakuru bigiye bitandukanye muri studio umuproducteur yakwakiriye gute ku nshuro ya mbere Genevieve agomba ashakire mikro yikore mu gahogo yaranteye intege cyane arantera intege arambwira ati uyu mwana arakwiye kuja mu ishure ryigisha abaririmbyi arafise impano yo kuririmba iyo nk'umuntu amushigikira yoshika bavuga ngo yoshika kure canke yotera imbere yoshika kure ni kimwe muri ivyo gusa undi yaciye avuga ati walisema tutafika mbali hapa ni wapi mimi sijui Kiswahili none baravuze ngo ntuzoshika kure none ngaha ni ntiwashitse kure none ufashe urugendo wafashe uva muhira ugashika ngaha si kure oya ntabwo bibari ibyo bibari mu by'ibikorwa umuntu ategura kuzoba arimwo muri kazoza nivyo bavuga ati woronka umushigikira kumbure yotera imbere agateza imbere n'umuryango bikanashobora agateza imbere n'igihugu neza cyane ubu producteur gira kaca mu mubwiye ko kumushimira ko urumva yakoze ikintu ciza abandi ngo baranabatuka bakanabakankamira ngo vaho ngo baje kwigira ngaha ngo urabona yo ndamushimiye cyane Raju Imana imuhezagire n'ubu duhora duhura ariko sindamuramutsa mu minsi yarangoye ngiye gutora indirimbo kubera ko niwe yatanguye kunkorera ubwa mbere aranstressa mu mutwe vraiment kamarande buze kuyitora umva nyene ndarusha mu mutima gusa nyene umunsi umwe nzogenda ndamuramutse kubera ko hajya iyo ikintu ukirose kitakuvunye ntabwo ugiha agaciro niko bimeze ariko mu gihe ikintu ugiye kugishikamo carakuvunye uramenya by'ukuri reka ndagiha agaciro kubera ko caramvunye ibaze vraiment nava mu gasikebuye inza mu buterere kuyitora kubera ko niho studio yikorera ariko nkacishika kambwira sindayikora sindayiteranya sindagira iki nyene nk'inshuro zingahe nyene birasamburana nyene nabo nyene badukorera indirimbo barakwiye kubiheba kubera ko n'amakosa ariko nizere ko inyuma yaho ubarafasha kanya kugira ngo ca kintu twavuga cye twubujyajya ntikiyabe gufata uragendera mu bioti mutama bino wagize vraiment ntivyabaye vyiza kubera muri bo buyumva nyene azishobora kuba zeti nta cabaye n'amahoro arabizi yuko cabaye vraiment twarabiyaze ndamugira kuri telefone ati ibintu wankoreye ntabwo ari byiza warankoreye amakosa ariko kubera ko nidoze sindamusaba pardon niyo mpamvu navuze ati umunsi umwe nzoja kumuraba ndamusabe pardon vraiment nibaza ko kubera ko naragereye kure yego nibaza ko ariko aragukurikirana kandi ko rikose nabo riteguye kwakira kugira ngo
mu Kiswahili bavuga ngo murekebishe canke mu Kirundi ngo mutunganye dutunganye egeja indirimbo ya mbere iravugijwe irasohotse turagiye ku maradiyo wakiriwe gute ku nshuro ya mbere twaye indirimbo yawe kugira ngo bayivuze ku nshuro ya mbere nakubwiye ko byahaye nyene bakanga kubuza indirimbo yanje ngo ikoze nabi ngiziki ya ndacika intege camara n'igihe nakoze indirimbo ca ndabireka ariko mu nyuma naragiye gukora Imana icibana nanje bica biragenda neza bivuze yuko ako kantu kabaye ubwa mbere kaguteye intege kugira ngo ukore cyane gusumba neza cyane ngaho rero indirimbo iravuye ku iradiyo iravugijwe noneho utanguye kuyishyira no ku mbuga ngurukana bumenyi icyo gihe nimba ubyibuka niyo ndirimbo watanguriyeho gushyira ku rubuga indirimbo natanguye gushirako niyo nyene base yitwa Kanzamana niyo igihugu irimwe amajambo menshi y'igihugu yakubahora bankurikirana baca bayibona kubatankurikirana naho baze kugenda bandike Genevieve niyo kwizeye baca baza kuyibona nibashikaho bakayibona bace bakora iki bace bagira kakaboro nuko mwavyumvise ni Genevieve niyo kwizera nigo rubuga niyo mazina bakoresha ku rubuga rwa YouTube genda hanyuma ucugira subscribe gira na kakaboro akunze kutubwira ngo nakaboro gira uko hanyuma ukagira gutya ni like ugira uko akanuko bamwe bavuga ngo ni j'aime bandi ngo ni like yes nuko biba nuri umuntu aba akoresha hanyuma bandanye mushika impano z'abaririmbyi cyane abo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi aho rero murazi ko nabo makungu tubashigikira none twuzo ntego shikira biwacu indirimbo nuko ikirakurikirwa kumbura inyuma yayo yarakurikiwe n'indirimbo zitari nke nimba uvyibuka ubugeze ku ndirimbo zingahe ku ndirimbo 5 nizo zimaje kuja kuri YouTube zose zifise amasanamu canke ne audio imwe zibiri ni audio zitatu zifise amasanamu tuvuye muri audio tukaja mu masanamu nike kintu cakugoye uri kura shootinga ku nshuro ya mbere kintu cangoye kintu cangoye no kwirirwa kuzuba kuzuba rikaguturitse akaboro rero mugasi kame ko kugira uko bagukubita mu maso kumva nyine harahiye mugaba akagutegeka kumukaraba mugahuza amaso byarangoye cyane kwakira abazora bindirimba mpinduriye izina nibo bazoyibona ko naguma ngira uko ukanagozo ugira gutya ariko naco baragubwiye insiguro yawo ko arugira ngo mu maso habone neza kiretse ico nta kindi kiretse ibyo nta bindi vrema byangoye kubera ko ibindi nari nabisengeye igihe kihagije Imana irakora akantu ibisaba gusenga wari wasenze ibisaba kanoti wari wipanze n'ijambo ry'Imana riravuga ngo dusenge dukora na cane kandi dukore dusenga nuko indirimbo zirasohotse zari amasanamu ziwe kuri YouTube uno munsi Genevieve bashobora ko ariko arakurikiranwa kuri channel yiwe ya YouTube n'abantu bangana gute ubu abantu bariko barankurikirana bangana n'igihumbi n'amajana 2 umengo 1,200 none nakaye kama wabatera kugira ngo biyongere n'imiburi buri nyuma ya kino kiganiro bazabonye gice kuri THARCISSE HOPE MINISTRY TV kuko intumbero yacu no guteza imbere impano z'abandi baririmbye no gushigikira abagwaye abafite ingorane zitandukanye mu bazimbe mubibona abari ko aragukurikirana nikiye bokora kugira ngo ico gitegere ciyongere icyo bakorana manakivuze no kugira akajya kaboro bakagira na sabone bagasangiza abandi cyambere ubwabo kwanza babanza kuyiraba yego bayiravye bakayikunda bakaca bashira ko kajya kaboro bamaze gushira ko kajya kaboro bakaca bagira na sabone bagasangiza n'abandi yego nizera ko bavyumvise kandi bagiye kubikora kugira ngo tubanaye gushigikirana na cecene gushigikira impano zaba nabariya nuko bona nako ni bibi kuko uvuze bwana bari umugabo umudamu ni bibi cyangwa umwigeme nuko ayo twegereza ku musozi wa kino kiganiro ukorana gute n'amamedia muri kino gihe biboneka ko dufise n'amaradio menshi mu gihugu ko dukorana yego korana gute nabo cyo kibazo kiragoye
gusa nyene ni ibintu bisaba uburyo bisaba amafaranga. Aga ndagitomoye neza nshatse kuvuga indirimbo yawe kugira ngo ibuzwe ku maradiyo nka yose muri kino gihugu ubigenza gute kuko hari abantu ugomba gufasha nabo bazifise zicaye mu maflashe yabo bavuga ati nkurike Genevieve ko yantanguriye indirimbo ze zikaba zibuza ku maradiyo numva uko yabigenjeje canke nawe ntazivuza ku rugero wipfuza si yose bo ntizibuzwa ku rugero nipfuza ko ariko aho bigeze ndashima Imana kubera ko hariho nk'umuntu nza mbona nyandikiye ari nko mu Rwanda ngo indirimbo yawe bariko barayibuza kuri radio kanaka canke kuri TV kanaka aha mu Burundi canke nk'umuntu nkaza numva ariko arumviriza radio nk'iyo nciye nk'ahantu mw'isite nkumva nk'iradio kanaka iriko irayibuza urumva rero byose novuga ko ari Imana yabikoze uretse n'ibyo kugira ngo banayivuze n'abajya b'amaradiyo nabo nyine baba bakeneye amafaranga. Birakorohera kuronka uburyo ko amaradiyo bifise menshi muri kino gihugu tugeze kuri 20 nangahe sinzogira utonda nyuma mu kiganiro kuri hanzo yatsandarutsanye iradiyo imwe nigwe kwaka make ndazi vyo kugora kuyaronka cyangwa urabise manager. Oya nta manager ufise kandi ntabwo noshobora kuronka amafaranga ntanga ku maradiyo yose ndacari muto sinaronka amafaranga ariko muri duke tuba dufise turatera imigere nyene Imana ikabana natwe. Okay. Ni umumenyesha makuru ndewoshimira kuko biri kose ndazi harabagufashe gushika hugeze no munsi nimba wo bukimwibuka akazina kumuvuga si bibi uwo mwibuka ndashimira cyane Ediso na Abubakari. Ediso akorera radio yihe numve kuyita Classic FM. Aha Abubakari nawe nderagakura. Okay ayandi maradiyo nayo abarigumya uzoyashimira hanyuma nayenzo yashimira hanyuma nawe niyagira icakoze nkuko ababiri bagize bakoze. Kare urakunda kwemeresha umutwe bindi nyene urumva hari ibintu nyene usanga bikurimwo kuvyikuramwe nyene ugasanga biragoya. Okay birumvikana. Turafise n'imbuga zigiye zitandukanye nazo zishigikira ibikorwa by'abaririmbyi wo bukorana n'izo mbuga wapi ukorana nazo nta makuru ufise rero nta makuru ndaronka gusa nyene ikibabaje nuko abamenyesha makuru bo mu Burundi usanga kenshi bakunda gusapotinga ibikorwa by'abanyamahanga ariko natwe abana b'igihugu nibabe badusapotinga kugira ngo tugire nyene intambwe tugezeko. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo twebwe tuzanye indirimbo iyo tubahaye link y'indirimbo mutubwira ngo tuzibazanire ku radio ati none bajya abanyamahanga muvuza baba bazibazaniye bigenda gute utanga indirimbo cyangwa ubaha link? Genda baha link w'Imana irongo yarayivuze. Okay gira kaca muri kwiye radio muri rusangi kumbure nakahe kama ubatera kugira ngo ko biri kose barakora neza ariko kugira ngo neza bakora bayongereze nuko bakwiye gushigikira abana b'u Burundi kubera ko dufate nk'abaririmbyi bo mu Burundi iyo nteye imbere jewe nkaseruka mu gihugu kanaka baravuga tujya muntu n'umurundi igihugu cacu naco kikaba kigize cyandikishije irindi zina nukuvuga ko mu gihe bazovuga ati reka dufashe abana bakiri bato bafise impano kanaka kugira ngo batere imbere natwe bizoduha inguvu zo gukora gusumba uko dusanzwe dukora kugira ngo kumbure duteze imbere igihugu cacu. Mu gusozera kino kiganiro muri rusangi ukurikije ko indirimbo z'abarundi zivuzwa nuko indirimbo z'abanyamahanga zivuzwa uzihe bice bingahe kuri bingahe nizihe zifise ikibanza kinini? Indirimbo zifise ikibanza kinini ni z'abanyarwanda mu Burundi n'abatanzania nizo bakunda kubuza cyane kandi ngira ngo ni nka 99 yampaye isoka. None habuze kugira ngo indirimbo zanyu nk'abarundi zivuzwe cyane habuze support muririmba nabi bimeze gute? Je navyo ngira turirimba nabi.
umwe yavuze ati nibatubwire ikibuze tucongereze. Nibaze baratubwira basi kugira ngo twikosore kumbure turabika ibintu byogenda neza. Ikibazo ca nyuma, indirimbo zihimbaza Imana gospel n'imiziki isanzwe idahayagiza Imana mu Burundi zozo zifise igice kinini mu kuvuzwa. Izo mbona zifise igice kinini ni zabizi. Zidahayagiza Imana. Urumva bigamo bigaruka handi none hokogwa iki nakaye kamotera aba bantu babisa amaradiyo kugira ngo inzi indirimbo zihimbaza Imana nazo zigira ikibanza. Nugushigikira bose. Kubera ko iyo indirimbo ivugijwe ku radio hariho ababa bari nko mu ntara za ruguru badashobora kuba bafite aya ma Android canke ngo babe bafite ngo baje kuri YouTube canke ngo ugasanga ntibafise wanashima n'agatelefone. Akaradiyo usanga agenda kuragira agafise. Akubita isuka azarumviriza amakuru. Sha nanje narabikunda kweri. Ndiko ndakora wasanga kamanitse nkajya. Rero muri ico gihe indirimbo zacu bazivugije bituma nabo bashakisha mbega umuntu yaririmbye indirimbo nini ko yafashe yitwa gute bize gute bikagenda neza. Cinevye reka tugushimire wakoze guhutaha kano karyogira ngo tuganire. Murakoze cyane. Ibindi bibazo turabibize tuzokubaza hanyuma. Sawa. Okay, mwakoze kudukurikira rero kuri mikoro mari kubona Prote turakinga mwite Mr Poro. Tuzosubire mu kiganiro kikurikira naho butaha. Bye. THARCISSE HOPE MINISTRY TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.